leta ekitari umugambi wiseruka rukambye dusubizwa agateka rw'impundu n'abawe gumya umutima mundi seruka rukambye ziraje. Intango mbanziranzira ya kane, kumenya neza akamaro k'umunyagihugu. Mvuze umunyagihugu simba ndiko ndavuga uriya munyagihugu wa ruguru, uriya munyagihugu wo mu bitoke cyangwa ku musozi cyangwa ku mutumba. Mba ngomba kuvuga umuntu wese aba mu gihugu, kumenya akamaro kiwe. Umuntu wese aba mu gihugu asanzwe afise akamaro ku giti ciwe. Umuntu wese aba mu gihugu niwe akora ubuzi, ari ubuzi bw'imyuga, ari ubuzi bwa leta, ari ubuzi bwo kudandaza, ari ukurima, ari ukorora, byose bigirwa n'umuntu umwe ku giti ciwe. Ibyo rero bakora bigiye hamwe ugasanga ari byo biteje imbere igihugu. Umunyagihugu haraho rimwe nawe nyine atamenya ko iyo agiye gusuma akagura umunyu, akagura ikibiriti, akagura isabuni, ajya amafaranga atanze akayamudandaza, umudandaza nawe afata igice, ikindi gice akagitanga muri leta. Niyo mahera leta ikoresha ikori ijya kuriva ku bidandazwa. Igihe abantu bafise amahera ari benshi bakayafita umwe ku giti ciwe bakagura byinshi, abadandaza baronka amahera menshi, leta ikaronka amahera menshi. Igihe abantu barima ari benshi, igihe abantu badandaza ari benshi, n'ababifungura ababigura bakaba benshi, naho leta itungira. Mwiyumvire rero mu gihe leta aho yokingiye abo bantu bayo, aribo barima, aribo borora, aribo badandaza, aribo bafungura, aribo baguzi, aribo baja kugura ibintu bijyana biriya, leta nayo ikaronka amahera yo kubeshaho abakozi bayo, no kubeshaho leta yonyene, ikakibica ikabangaza. Leta ibisha ikabangaza yunguka iki? Nta na kimwe yunguka. Ibyijamwe ni ibi leta y'u Burundi irimo gusubira ku banyagihugu basigaye batahunze batapfuye, ikaja kubaka mahera y'amakori nkamwe yo kubabirigi ngo nayinterera. Ubuhoho bashikuje ngo nishikanwa ukumenga bahindutse babaye Imana. Ibyo ni ibintu leta yategerezwa kumenya ko atahandi hantu izokura ubutunzi ibukura mu bantu itwara, kandi ikaburonka ibatwara neza. None ubu ko abantu bakenyeye ikongera ikaja gufatanya ubutunzi bwa bikongera ikabutwara, igomba bazobeho gute? Bazobaho gute? Kumenya akamaro k'umunyagihugu. Leta itazi akamaro k'umunyagihugu izoguma mu ihumbi, izoguma yica umunyagihugu, izoguma yangaza umunyagihugu, nawe ari we yateza imbere ico gihugu. Abanyagihugu rero beshaho leta kubera amakori batanga, leta nayo ikabakingira umutekano, ikubaka amabarabara bacamo, ikubaka amasoko, igakora ibintu abantu bose bakoresha. Icazanye nabivuze kare, icazanye abantu batwara kiraboneka yuko atari kubaka igihugu, atari gukingira abanyagihugu, atari kugira ngo Uburundi bushinga imizi buzobe igihugu gitekanye, igihugu giteye imbere nk'ibindi bihugu. Baje kurya kuko wa mwana yavuga ati ubundi ya ministre n'urya amavoka. Intango mbanziranzira aya gatanu, kugira izina ryiza mu makungu. Nabishize mu ntango mbanziranzira kuko ari ikintu gikomeye cyane.
dufate leta yuko yoba ari nk'umuntu aba mu bantu kuko na leta itwara igihugu, ico gihugu naco kikaba mu bindi bihugu, gifise ibihugu bibanyi, kaburya ko umuntu nawe afise ababanyi. Igihugu gifise abagenzi nk'uko n'umuntu agira abagenzi. Abagenzi bashobora ababanyi canke bakaba abandi bantu baba kure. Nuko n'igihugu kibaho. Iyo rero umuntu akenye yikora ku mugenzi, yikora ku mubanyi. Iyo umuntu afise urubanza yikora ku mugenzi, yikora ku mubanyi. Uburundi rero aho bugeze nibwo gikenye. Ko gikenye rero cyari gikeneye gusahirizwa n'ababanyi, gusahirizwa n'abagenzi. Ariko ico iyo leta y'u Burundi ikora no kwiteranya ku babanyi, no kwiteranya ku bagenzi. Ku babanyi ni murabe ingene Burundi bubanye n'u Rwanda. Uko Burundi bubanye n'u Rwanda gukimbirana, gutukana, ku maradiyo, ku mareresi, ku mateleviziyo. Ibyo byo gutukana rero ni ibintu biteye isoni, kuko aho biva nuko leta itubahiriza agateka k'abarundi k'abantu bayo, ariyo leta y'u Burundi yatumye abantu bahunga. Abantu bahungira mu bihugu duhana imbibe. Abahungiye mu Rwanda, muri abo bahungiye mu Rwanda hariho abari bagombye gutembagaza ubu butegetsi, naho byavuye. U Rwanda rubakiriye gubahiriza amategeko mpuzamakungu. Ayo mategeko atuma bubahiriza umutekano w'abo bantu badashobora kubasubiza inyuma, kuko ntawe uzi ico leta ya Nkurunziza yo bakoze. None ikosa riri kuwatumye abantu bomoka canke riri kuri uwo muntu yabakiriye akabahindara? Kuri jewe mbona ikosa riri kuwo muntu, kw'iyo ntwaro ituma abantu bomoka. Irabomora ikaja kubasanga niyo bari, bakaca banduzanya n'ababakiriye, n'ababahaye indaro. Iyo ntwaro ni nyabaki. Kugira ngo ico kibazo gitorerwe umuti, nuko leta yoshira mu ngiro ya ntagombanzira ya mbere navuga, ituma abarundi basubiza umutima mu nda, ituma twumvikana, ituma leta yumvikana batavuga rumwe, twebwe turi hanze, abari mu gihugu, abari muri ibyo bihugu tuhana imbibe bose, tukumvikana ingene twubaka Burundi bufise umushinge mwiza. Tuvyumvikanye, abanyepolitike bagataha, impunzi zikizana, uko mu muco wa mbere w'ijya ntangomazira nababwiye ko ari kugarukana ubwumvikane hagati y'abatware n'abatwarwa. Uko kumvikana ico cizere kigarutse, bose bazogaruka mu gihugu. Bagarutse mu gihugu, leta ntizosubira kuja kurondera kubarondera iyo bari uje kwanduzanya n'ababanyi. Uwo muti uzobonetse. Umuti rero ntuva inyuma y'urugo, umuti w'iyo ngorane hagati y'u Rwanda n'u Burundi uzovya iwacu mu Burundi. Aya majambo bamaze imisi baterana hagati ya Nkurunziza na perezida w'Uganda Museveni, namwe nava ngaho. Ingeso ya perezida Nkurunziza, ingeso ya leta y'Ibujumbura, iyo ngeso yo kutemera abayihanura neza. Kiliziya Katolika igiye kubahanura gutera iyo sema ngo murabasi. Bene ntibabita abansi b'iyo ntwaro, baca babita abansi b'u Burundi,
ukumenga Uburundi n'intwaro ya CNDD-FDD birafatana. Kera tukigwanya intwaro iyo CNDD-FDD yagwanije, natwe twagwanije kera baratwitinya nka Burundi, kavuga tuti nta kuntu tuba turi abantu dukunda Burundi, tugomba kuba ku Burundi, intwaro ikatwitinya nka Burundi. None CNDD-FDD yasubiye bya bindi nyene y'amajambo mabi yo kwita Abarundi bakunda Burundi bari kwagwanira igihugu cy'u Burundi bacubake neza, ikabitinya nka Burundi. Kuri izi mbuga ngurukanabumenyi, igihe kimwe naranditse ariko barantuka abwira nti uramenya ko je nta nk'Uburundi, Uburundi n'ubwo wacu twese tubukunda twese, ico nanga ni intwaro mbi. Ntimuzosubire kuvuga ngo ndinya nka Burundi, cyese imisi nta nk'Uburundi, ndakunda Uburundi. Nico gituma amaze imyaka 25 hanze, je nahunze 95. Ubu tugeze mu bihumbi 2019, imyaka 24 ndi hanze. Harisa abana bavukiye hanze bakuze kandi barabayeho kandi bari mu ishuri bariga. Umutima wanje uterera i Burundi kubera nkunda Burundi. Ivyo niyumvira ningene Burundi bwotera imbere ejo hirya y'ejo ukamera nk'ibindi bihugu. Ariko ntibibuza yuko abantu begereye ubutegetsi usanga bandika banuka wanya nka Burundi. Wenda bukunda iyo ntwaro mbi sindayikunda. Uko mu byo turiko turiyumvira kuzokuba ku bundi Burundi, twibaza yuko abo bantu bamaze kugira kagatoki kamenye gukomba kama gahese karamaze guhita. Ya mifuko yamaze kwaguka bama barundanirizamwe ivyo biba yaramaze kwaguka. Inda ijamwe ivyo biba yaramaze kutatakara. Ingeso mbi baramaze kuzifata, bizogorana ingene iyo ntwaro yo nyene ihindura kugira ngo Uburundi busubire kwitwa Uburundi bw'Abarundi bose. Ivyo bintu bindi byo kurungika abasoda muri Kongo, byo kurungika imbonera kuri mu bihugu tuhana imbibe canke mu bihugu vya kure, barabarungika muri Kongo, muri Zambia, muri Tanzania, murazi yuko hariho nabo barasiye Dar es Salaam, muri Kenya, muri Mozambique barabafatiyeyo barabafunga, muri Afrika du Sud, muri Afrika y'Epfo. Aho hose naho barungika abantu baje kurondera y'impunzi, baje kuzicirayo, baze gusotora, baze kugira gute. Imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'ibihugu vya inshuti vye canke ibihugu bibanyi iva ngaho. None ku Burundi bugira bube nk'agahabwa, leta igume yiyubakira ko nka Nyabumba, yanduzanye n'ababanyi, yanduzanye n'inshuti, yanduzanye n'abagenzi, turiko dutera tujaye. Imurabe imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'Ububirigi, y'u Bufaransa, y'u Burundi n'Ubudagi, y'u Hollande, y'u Burundi n'Abanyaburaya, y'u Burundi n'irishira hamwe riri mu bihugu byunze ubumwe bwa Buraya, imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU, imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu byinshi. Igihugu gikenye kikaca canduzanya n'abasahiriza Uburundi n'abasahiriza abanyagihugu. Simvuga gufasha, vuga gusahiriza. Kumwe n'abavuga ngitangurane, iyo umuntu akenye aritura inshuti, aritura abagenzi. Hirya y'ejo Nkurunziza yandikiye Felix Tshisekedi avuga ati ndabashimiye ingene mwashoboye gutunganya amatora
mutambambiye abandi ibindi bihugu hanze, mutambambiye abazungu. Nivyo naho iruhande Zambia yama itunganya amatora idasabye ifaranga na rimwe amakungu. Ni nkuko ugenda ukabwira umubanyi uti ndagushimiye ndagukeje uri umugabo sha, uko wewe urugero rubanza bararukoze urarukora neza rurahera utigeze usaba intererano ababanyi n'abagenzi. Nuko yifise none mwarumvise Kongo igenda gusaba intererano abanyagihugu ngo nimuzane ibyo mutunze ngo utabizanye ntuja mu isoko ntuja ku ikomine ntuja ku izore ntuja hehe ngo kugira ngo batunganye amatora yabo. Barifise namwe mufise iki? Atacu ufise wambaza abagenzi, wambaza inshuti, ukareka kurya abana. Leta nikwiye kurya abarundi kubera ko iri kwiyanduzanya nabo dusahije. Ububirigi bwahora butanga miliyoni 55 z'abanyamuraya ku mwaka batanga miliyoni 55 z'amanyamuraya basha mu kiga ca leta, bakongera bakaza baratanga n'ayandi aca mu mashirahamwe aca muri coopération belge aca kugira ngo basahize abanyagihugu. Ayo mahera n'abashinga amateka ba leta y'Ububirigi bavuze bati turayemeye ko azoza aragenda. Nta gihugu na kimwe ku isi kizoyatanga uko ibindi bihugu ari bya buriya canke by'ahandi kugira birekura amahera angana uko ku mwaka, nuko abashinga amateka bayemeje. Ivyo nuko bimenya mu Bubiligi bari baravyemeje bakadusahiriza kubera turacakenye. Ubuholandi bwaba gutanga imfashanyo cyangwa gusahiriza abapolisi. Ivyo byose bisa n'ibyahagaze. Iri shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ryatanga ibihumbi 345 by'amamiliyoni y'amahera y'amanyaburaya ku kiringo c'imyaka 5. Ayo yafashe ukayagabana na 5 ucuronka nk'ibihumbi 90 birenga by'amamiliyoni y'amanyaburaya yinjira mu giga ca leta ku mwaka. Ayo yarahagaze. Noneho nayo n'amahera iryo shirahamwe ryahora ritanga yo kuja guhemba abasoda bari muri Amisome, akaba ari nayo leta yaca yikorako n'abo basoda ntibahembe. Ayo mahera nyine agiye guhagarara. Amaliste y'abasoda bazotaha i Burundi mu mpera z'ukwezi kwa 2 yarasohotse. Abasoda 1000 bazotaha n'abandi bazotaha. Amahera iryo shirahamwe rya Buraya ryahora ritanga rihemba abasoda leta y'u Burundi ikaca igovya nawe nyene agiye gukama. Leta ibandanye yanduzanya n'abayisahiriza kandi zikwikenye nta ntago zoshika. Turakeneye tukeneye dusahiriza mu gihe tuzoba dufise twaronse umutaho kwiye tukiteza imbere. Tuzovuga tuti ubu turikwije ntitugikeneye abadusahiriza. Imigambi yose y'iterambere tuzoshikako muri iyi minsi mu biganiro bizokurikira. Iyo twavuga inkingi z'iterambere tuzobereka ingene imigambi imwe izofashwa n'abagenzi Burundi nibadusahiriza. Tuzoca mu minsi ikurikira, mu myaka izokurikira tuzoheza tukaca twigenga. Mugabo ubu ntihari bwagere, twari tugikeneye abadusahiriza. Leta y'u Burundi rero igihe izohinduka iyindi izoza igomba kugira intango ikwiye, intango nziza yo kuduguza inkingi zo kubaka Burundi. Ivyo mejeje kuvuga
muri iyi ntango mbanziranzira ya gatanu bitegerezwa kuja mu ngiro. Bariwe n'abakwanga Burundi ariko Imana irakinga, humura ntaco coba Burundi, seruka rukambye ziraho, gumya umutima mundi, seruka rukambye ziranje, gumya umutima mundi, seruka rukambye ziranje.